ni bose tubwire abaririmbyi batatu wa mbere baza ubwa mbere muri Rumonge Flavor. Rumonge Flavor wambere ni FENY G. Wambere ni FENY G. Abandi bose baza ubwa nyuma. Abandi bose baza ubwa nyuma. Abatayiga busy ujya nk'uwijana na kanga. Utayiga nuwahe kwanza uri kuravuga. Umusamariya genda ndibaza ndamwibuka ariko ishusho yiwe iri kirampotera gato ariko Utayiga busy nabwo ndamuzi na gato ariko umusamariya turavugana gose. Ni sawa. Erega ndafise management man. Management. Kuna management. Yani kama umeshaisikia hiyo. Umeona? Sawa. Ni sawa. Erega ndafise management man. Management. Kuna management. Yani kama umeshaisikia hiyo. Umeona? Sawa. Jambo sinababona hariya kujya mbere na ntuze na wizi design mariko mupangiye. With design kai no kuyaga n'abasani ni ibintu bya simple tu. Yes, what's up my people, it's your boy MC Brizo from plus 257. Narababwiye ko turi mu Rumonge kandi nguma ndababwiye ati turi mu Rumonge kubazanira impano, kubereka impano zigiye zitandukanye mu Rumonge. Utire bimeze gute? No munsi tugiye kuraba umuririmbyi ariko arabikora neza, twavuganye neza, turamubwira ati mu mwanya turagusanze muhira, arambwira ati mukaribu cyane muri sanze, ariko ntitwamubwiye amasaha tugira, ariko tumukwisaga surprise muraza kubibona, ariko twavuganye neza, araduha ikiyago, aremera ko dushobora kuyaga. Yes, uno munsi rero asanzwe abanga muraza kumubona. Tumaze iminsi turondera abaririmbyi bo mu Rumonge. Koresha umwanya tugende. FENY G. Dukoresha umwanya. Urabona ko ari umuririmbyi asanzwe ahantu hameze neza, ahantu hasa neza, kandi urabona ko ari umuririmbyi asanzwe aba ahantu hameze bien. Ni umuririmbyi ariko arabikora neza cyane, turamuzi, baramuzi abanyarumonge. Ni umuririmbyi ariko arabikora neza cyane, ariko aza neza muri Buja Flavor. Murabona nawe se uwundi n'uyu vivi bro. Ego ni bon, meze neza. Ego twari twaje rero, urazi ko twari twavuganye ko tuzi. Merci gosi, karibu. Niero, na wewe uko hapa? Nimekuja kumuona rafiki yangu hapa. Nakubali. Yaga. Bwana, kiri gute none msaza? Ego na mahoro. Tulitoka Bujumbura, tunakuwa huku tafuta manani mahabari hivi. Wasanii wa huko. Ya si tupo mzee, tunafanya tu makazi. Umeze neza ariko. Ego. Yes, nike gishasha uriko urakora muri Rumonge Flavor canke muri umuziki w'u Burundi? Muziki urugakoreka neza tu. Ego. Nk'abantu batamuzi turi kumwe nande? FENY G. Niryo zina ryiwawe canke ni zina ry'ubuhizi? Niryo zina ryanje. Niryo zina ryiwawe baguhaye abavyeyi? Ego. Ariko amakuru mfise kuri wewe ni menshi. Biravugwa yuko papa wari pasteur mugabo kaburi umuririmbyi ufise amadrede mu mutwe, wahitagiye kuririmbira Imana kandi papa wari pasteur. Kira muntu azogana ku rugendo rwo gwiwe. Ego. Niki kintu wowe wavuze ati reka nigire mu ndirimbo z'isi, kweri utavuze ati ko muze asanzwe ari umupasiteri kandi nigire gukorera Imana? Nubu ndayikorera. Ariko ntuyiririmbira. Kuririmbira ushaka nje mushinga ndayirimbira, umushinga ndaje nkaririmba. Ego. Umutama nk'ubu yuvuye mu giteramo ugatabwije kandi ugataha wahenda kunwa tiyoga ndabizi. Tiyoga? Waburiwe vyene ntanacavuga none. Cenzi ko atanzoganywa. Ego. Ziko atacupamwa. Urisi. None ubona ndiko ndariha. Disire vraiment. Reka rero tuvuge duti turi kumwe na FENY G, Munyarumonge, umuririmbyi w'Umunyarumonge ariko abikora neza cyane. Niyo mpamvu namurondeye kugira ngo tuvugane neza. Mu bisanzwe twe turi ngaho kugira ngo duteze imbere umuziki w'u Burundi. Mbega nka FENY G yoba afise indirimbo zingahe? Video ni zingahe? Afise video zine. Ego. Indirimbo zose ni zingahe? Ni zine. Indirimbo zose ni zine, zose zifise ama video. Ego. Agaze neza.
wapi man biriko biraza bukebuke ego mu baririmbyi bo mu Rumonge nuwe muntu ubona ukorana nawe bikakubera bikakuzanira irindi shusho muri Rumonge Flavor? ni bose tubwire abaririmbyi batatu ba mbere baza ubwa mbere muri Rumonge Flavor. Rumonge Flavor wambere ni FENY G. Abandi bose baza ubwa nyuma. Abandi bose baza ubwa nyuma. Tiger Breeze ujya nk'uwijana na kanga. Tiger nuwahe kwanza uri kuravuga? Tiger Breeze nawe umuririmbyi w'umunyarumonge. Ntabwo ndamuzi. Samaria nawe. Samaria ndamwumva mu best ujya ndamuzi. Baraperi ba nani ba ndabibagiye kweli. Ushatse kuvuga yuko Tiger Breeze atawuzi Musamaria nawe kekeranya kuba umuzi. Musamaria je ndibaza ndamwibuka ariko ishusho yiwe iri kirampotera gato ariko Tiger Breeze nabwo ndamuzi na gato ariko Musamaria turavugana gose ego. Reka renda kunda kubaze rero. Kweri ki iyo tujye muri show ya Tiger Breeze tukubonamo hano umunsi n'umwe. Nuwe bucuti buri hagati ya Musamaria na FENY G? Kubera ujya n'umuntu gose akunda kumanura kandi keshi ndamutahura. Niyo mpamvu na Penyere ari ngaha. Penyere n'umudawu wanje kandi urabizi nasohoye naye n'umupasiteri vraiment. Penyere sohoye n'umupasiteri ariko nanye navuga Imana gake kandi urazi ko ari umuririmbyi Penyere na nyene ari muri kama manze mboye ya Musamaria nyene. Ego nawe nyine asigara umuririmbyi. Arakaze. Umuntu watanguye kera ko je ndakuzi nyuma y'imyaka 4 narabaye ngaha mu Rumonge wowe wari uhari nka FENY G. Mbega umaze gushika kuri uruhe rwego uvuga ati je urwego vraiment ndurashimishije? Je ndibaza Imana ndavye kera n'ubu nabwo bisa. Urambara ishaneti gurunede ukambara ni sawa. Erega ndafise management Imana. Management. Kuna watu management. Yani kama umeshaisikia hiyo. Umeona? Sawa. Kuna watu hapo wasanii wapa Rumonge wanajifanya wana hela. Mimi wamezidi hela mimi. Wamezidi hela. Unaishi kwenye nyumba kali sana hapo. Hii nyumba ni ya kwako ama ni ya mzee? Nyumba ni ya mzee. Nakwambia ni nyumba ya mzee lakini hakuna mtu mimi anizidi hela. Mwaimbaji wa Rumonge? Hakuna kabisa, simuoni. Labda kidogo Musamaria. Lao kina Tiger si wajuu yao. Akina DYD. Muranga ndamuzi. Bamutumya amateka Muranga. Kweli kizi DYD tazi Tiger Breeze. Tiger ko kumuvuga gose atabwo ndamuzi vraiment. Rukuramwa yakiki. Kurumondera kiki s'il vous plaît. Tiger ko kumuvuga gose nabwo ndamuzi. Kwe kutovuga bana Tiger, Tiger nabwo ndamuzi. Washaka kuma ipicha yiwe. We naranzi basi. Ikaye ndi uyinyereke bego uramu wewe wene warambajije kwanzi. Je ndabizi ngiye bazeyo banzi. Yavuze ko akuzi. Ariko je nabwo ndamuzi rero. Ego wene nyomba nza ko nabwo ndamuzi. Eka tuvyihoze basi. Mu basani bo ngaha mu Rumonge murakunda gukorera cyane umuziki ngaha mu Rumonge. Mbe mwibaza ko bizobashikana he? Je siko ndakora umuziki mu Rumonge. Ekaye. Ukorera he? Je ndi Buja. Uri Buja. Niziye ndirimbo maze gukorera Bujumbura uvuga ati zirashobora kunshikana ku rundi rwego. Sipaka ndabivuge ngaha kuri interview mumbabarire gato ariko ndavyibaza. Muzovyibonera je sifisa amajambo yo kuvuga shaka ni action tu. Ujya musi nababona hariya kujya mbere na ntuze na wizi design mariko mupangiki. Wizi design kai. No kuyaga n'abasani ni ibintu bya simple tu. Ni simple tu. Ni wizi mupangiki man, mupangiki na wizi. Ni nkuko twicara na Penyere. Penyere isi umugenzi na wizi design ni umugenzi. Mwicarana n'umuntu umuririmbyi akoze ariko arakora neza. Nibisigura ko hari ikintu muri ko murapanga kandi kimeze neza. Dushaka rero duhe umuco tu bakonzi ba FENY TV bamenye ati FENY G arafise ikikogwa kikaze kugira bakurindirana igishika cinshi bagende no kuri channel yawe bagire subscribe. Kwanza ndovuga yuko shobora kubivugira ngaha urumva kubujije wizi si wizi no manager wanje
wapi manager ni basanga nawe navyazi nawe nawe design navyazi ivyo suko ariko management yanje msema kweli ndibaza umunsi uzobona akazi karo karakugwa ni keshi gose Bujumbura kandi muzokemera nimuzobona za video ngwete video za urofa video zenye manchi na zenye hela bro niko bea mna zidera na Munyarumonge nta amafaranga na Munyarumonge akuruta amafaranga nta muririmbyi w'Umunyarumonge akuruta amafaranga iryo jambo gumurigarukana wanavurugwa Nyarumonge wanavurugwa wasanii wa Rumonge kwanza wapendana wajui kiki kutafuta kiki yani hawajui kutafuta kiki ili mziki wetu kaendelee sawa nabaye baririmbyi uwakorana nabo ngaha mu Burundi bwose ukavuga ati jewe vraiment canke wifuza gukorana nabo ngaha mu Burundi kwere bene batokwifuza gukorana na jewe oya birashobora gushika uravyemeye misakoresha umwanya birashobora gushika kiyumvira ati kanondere korabo yanaka na bene bakamusi bazovyumvira kubera twese turabaririmbye hari abasani ngaha mu Burundi tuhereye kuri Sat Bifizo bajya n'abantu bo turavye nka Fizo n'abantu bo twigiza twebwe muziko mu Burundi tukaronga amafaranga ariko ubu abarimbye besha amasho harugena kuri show nibaguhenira 10 ukaririmbiro kandi uzi yuko namwe jo kuri rya show ya gasore ekaye je bama amafaranga amahera baguha niyo jina ndamaze ni kwanga je gasore niyo nzajya kuri state amafaranga maye kubera iki baguha ngaya atari banga cyo nibanga kare tafadhali agira unyereke ya amafaranga iba urumva je shaka kwinja kuri shata amafaranga manager wanje yo bimbuza yes ufisa manager yahe kugira ngo tumenye ati nyimba uyu muhungu afise manager imukorera neza mbega ntuzava bikugira nk'abandi usanga amasezerano aheze ugasanga ariko bavugana nabi misite ngo uyu manager wa happy ni bono ni rofa ugasanga uri kuratuka management yagufashe mu mugongo mu bikorwa byinshi hauwezi kumtukana baba wakati ujui penye utalala bro. Yani ukisikia mtu anamtukana baba hajui penye utalala, huo ni mpumbavu. Baba wako anaweza kutukana mshenzi hivi na hivi, ariko nuru muvyeyi hauwezi kumtukana baba ujui penye utalala. Sana kubali. Yes bakunzi ba FENY TV ndakwibutsa ko iyi ari FENY mubandanye mukoresha umwanya kugira subscribe like na comment mutumirira nabandi gukora ivyo tubabwiye. Reka rero duse nk'abarangiza kuko ndabona ko kiganiro cyari kiryoshe kimeze neza kandi muririmbyi muramubona yari kumwe n'amasa neza yari kumwe na Peniero je ndakunda Abanyarumonge mufatana mu mugongo yani mwese mushaka kudugira rimwe ego turavyitaho ariko kwa nyine basani beshi mu Bobo TV online hamuwapi support mukurikira bajya abantu bamaze kuronka izina ni kubereke kurikira bajya underground bajya basani bato mu barondere ni ke ushima kuri FENY TV bo murafise umwete ego thanks so much.